Sandra, umaze kubabazwa n'ikintu utigeze uronka wifuje. Ego. Warumva gute mu mutima wawe? Nibisanzwe kuko mu buzima mbanzi yuko mu buzima yo kuronka no kubura ndabifata nk'ibisanzwe. Sandra, ku by'ukuri hageze yaho jewe numva ko umutima wanje unyankiye. Ndarushe mu mutima. Sandra, umutima wanje urababaye kubera wewe. Sandra, ndagukunda n'umutima wanje wose. Kubera iki Sandra namo ndakubwira ko ndagukunda, ariko ku by'ukuri ntubyemere ukabipinga ntubihe n'agaciro na gatoyi. Please, ndagusabye umbwire niki nabuzi wawe Sandra? Please, mfisi wankunze kandi nanje naramukunze. Namuhaye umutima wanje wose, waracerewe. Ego wari umuhungu mwiza ariko waracerewe. Please Sandra, basi ndakubwire basi. Oui. Basi nigira ndagusabe hari agasurprise k'agakado nagomba kugutegurira. Ndakumukanye nk'umuntu mu kanya kirira. Ntangora. Nakoze amasezera rero. Sandra. Hama pardo kubwo guteba ariko anyita Mr. Chumvi. Izere ko ari Sandra? Yes, my name is Sandra. Okay. Ndishimiye kubona hano iyi ni kado ivuye kwa Willy. Merci beaucoup. Hama ndishimye kuri aka kanya ndose ko kuvugana nawe. Kubera hari byinshi William ambwiye kuvyerekeye ukunda gufitiye. Ariko sinari bwaronka mahirwe yo kugira ndabikubwire nawe. Allo Willy? Turi kumwe ngaha. Ego kado yayimpaye kandi merci beaucoup. Sawa ntangorane. Hello Willy? Oui? Yes. Huh? Ija dossier? Ingenda murani.